Amakaye 2,000 hamwe n'amakarata yo kwivurizako $200 kamu ku bafise amikoro make nivyo yatanzwe n'umukunzi wa komine Gishubi azwi ku izina rya Manirakiza Simon kuri wa gatanu igenekerezo ya 6 Nyakanga 2024 mu ntumbero yo kunganira imiryango y'amikoro make no gushigikira ugwaruka. Abanyeshuri bashika ku 400 nibo baronkejwe ayo makaye, aho umwana umwe wese yaronkejwe amakaye 5, 2 y'impapuro 100, 2 y'impapuro 60 n'imwe y'impapuro 48. Kuri buri mutumba akaba hatowe abana 10. Haruhande y'ico gikorwa cyo gutanga amakaye, abantu 200 bafise amikoro make harimwo n'abagendana ubumuga butandukanye nabo bakaba baronkejwe udukarata two kwivurizako kamu. Musitanteri wa komine Gishubi Nduwayezu Marie Chantal akaba yakengurukiye uwo mukunzi wa komine kuri ico gikorwa ciza yakoze cy'urukundo cyo gufasha abafise amikoro make. Yasavye abaronkejwe ivyo bikoresho kubibungabunga no kubikoresha neza, yongera bahamagarira ko nabo nyene nibatera imbere bo kwibuka gufasha abandi. Muze mubibungabunge neza, muze mubitahure, muze mwige neza kw'ishure, muze musubire muroba amashuri, mubandanye namwe muze muhore mufasha abandi. Sirimwe gusa uwo mukunzi wa komine amaze gukora ico gikorwa cyo gushigikira abafise amikoro make. Jewe ndahashitse abikoze ituru zigira 3 ntaraza naho mubona asubiriye yarabikoze ituru igira 4, ubu rero akaba abikoze ituru igira 7 mu gushigikira abo banyeshure ndetse no mu gushigikira abamikoro make mu kubavuza, mu kubagurira udukarata two kwivurizako. Yateye akamo n'abandi bavuka komine n'abakunzi ba komine guterera mu bikorwa vy'iterambere no gushigikira abafise amikoro make. Manirakiza Simon avuga ko ico gikorwa atagikoze kugira ngo arondere amajwi ihibambewe, ariko nyabuna abaronderamwo urukundo. Asaba abenegihugu gukundana kuko n'Imana isaba abantu ko bogiriranira urukundo. Ndiko ndondera urukundo hagati y'abantu bose, sinje kubaronderamwo amajwi, nje kubaronderamwo urukundo. Mukundane kuko Imana canke Yesu avuze ngo niyo mwagiriranira urukundo ntubizomenyekana ko muri abakunzi banje canke muri abana b'Imana. Ndabona ngaha benshi murasenga urukundo, rero nibwo nifuza gushira hamwe, kumvikana. Igihe naheruka ngaha navuze nti mwabana muje murumvira, mw'abantu mwumvire barongoza turi imbere badutwaye neza cane gose. Arashimira abajeje intwaro kuko bitwaririka abo barongoye kuko ari nabo babariye akara kugira ngo bashobore gushigikira ico gikorwa. Ku bwa Manirakiza Simon ngo ntawobura ico atanga, ariko habura umutima wo kubikora, ari naco gituma ahamagarira umwe wese gukora ico ashoboye. Haji tumumera ko muri ngaha, hajya ntawubura ico afasha, abura umutima wo kurekura. Muje murafashanya rero, abo mubona musumva inkomezi mugende mubaha akavi, niko na kera bava guhana ikivi. Muraba n'umwe wese akora ico ashoboye. Ndi kuri ijambo rivuga ngo nta numwe atofasha umuntu mugabo habuze umutima ukurekura. Asaba abavyeyi kurinda abana babo ibasamaza hamwe no kubahimiriza kwirinda ubuhumbu n'inzoga ziboreza cyane. Abo bana nabo baronkejwe ivyo bikoresho yabasavye kubaha abavyeyi no kugira umwete wo gukora kugira ngo bashobore kumenya mu mashure. Mwabana babigeme, mwabana b'abahungu, mukareka kuja mu buhumbu, mukareka kuja gutwagwa na bwa buyoga ufata umwe agenda banyegeje mu mufuko ngaha. Ndiko ndabankuraja canke ndabatera intege, mugende mwige. Mwabavyeyi namwe ari abavyeyi bagenzanje, muje muracunga abana banyu ari bacu, mubarinde gusamara. Ibisamaza ni vyinshi.